Okay, yes, reka tubaramutse tubifurize kugira amahoro amagara meza n'amafaranga nize ko meze bien. Reka tubaye ikaze cyane ku ishure aho dusangizanya ivyigwa ane nibigamije kutwubaka. Kino kiganiro cyitwa twiyubake. Bagenzi, uno munsi bujya kuba ukenye bikomokano henshi. Kuba amikoro yawe ari mato bikomokano henshi. Aho wiga usanga wiga n'abantu bakenye, aho usenga ugasenga n'abantu bakenye, mukibana huba ukaba abantu hari abantu bakenye, aho ukora hari abantu bakenye. Donc cyitwa vibration yawe n'ubundi cyo vibra kuri iyo niveau n'abandi bariko abagukikuje bariko. Reka tuvuge kuri education gato. Uno munsi turi tariki 12 z'ukwezi kwa gatatu 2026 niho aje gusohoka raporo mu ntara ya Burunga igizwe n'intara zaho zari zine mu minsi heze ni Makamba, Bururi, Rumonge na Rutana. Ino ntara ya Burunga yashize ahabona raporo y'abanyeshure bahevye igice ca mbere c'ishure. Igice ca mbere c'ishure nsuva na amezi atatu premier trimestre ni n'abanyeshuri 11,000. Abanyeshuri 11,000 mwabantu mwe nukuri kwa Mungu ibintu bidateye ubwoba. Abanyeshuri 11,000 ni benshi, ni beaucoup, c'est beaucoup kabisa. Kuko abazabahevye umwaka, no? Umwaka ni wahera bashobora kubuzo bahevye abanyeshuri barenga nkabo inshuro zibiri canke zitatu. Kameme batezwa ko ari benshi kuko 11,000 ni benshi. Rero umuyobozi w'ishure nako umuyobozi muri intara ajejwe ivy'indero Monsieur Elias Ndikumana we amenyesha ko abanyeshure benshi mu bigeme baheba kubera gutwara imbanyi, donc indazi zindaro, les grossesses non désirées. Hama abandi ba jeune bakiba basore bagaheba amashure baja kurondera ubuzima. Ariko muri ibi byose avuga yuko abatwara imbanyi abahevye ishuri ahanini byibonekeza muri commune Rumonge harasumbye handi hose. Kubijanye nuko gutwara imbanyi zitifujwe amenyesha ko rimwe na rimwe kubera mikoro make imiryango ibifise abana siritube n'aba b'abanyeshuri usanga baza kwiga mu miji, fate yavuye mu misozi aje kwiga mu muji, aza gusanga benshi bari mu miji bafise mikoro azacishamo agasohoka kaja kujya umukeke imboga umugani w'abaraho no gasanga ntavyo ashoboye mu mikoro yiwe. Aha rero nkuko babivuga aba mikoro, abadandaza, abashoferi, abakwafere n'abandi niho baca bakoresha utuntu mu guhendahendesha abana babigeme. Namurazi yuko aho emotion na sentiment hanya mu Kirundi ni ibigumbagumba n'ibishobisho, aho bigeze bishobora kwitiranwa n'urukundo. Umwana umwigeme akiri muto ashobora kwibaza yuko yafashwe n'urukundo, ibyo bimubaye ko nta kindi baramusezerera gatahukana imbanyi aho gutahukana ubumenyi. Bagenzi, kino kintu giteye ubwoba abanyeshuri 11,000 mu ntara imwe kandi mu gice kimwe cy'ishure. Murumva ko umwaka ushobora kwiyongera inshuro nyinshi. Noneho ibaze rero nko mu zindi ntara kuba ari intara usanga zimwe abantu bakerebutse cyane, intara usanga zindi zikanye andi bazi kurondera amafaranga cyane, zindi zishushe mu buryo bwinshi butandukanye. Rero nk'ubu ndibaza, reka nawe ugishire mu nyurabwenge gato wibaza, nk'ubu nk'umwaka ushobora guhera hahevye abanyeshuri bangana iki mu gihugu cyose dufate. Ni ukuri kwa Mungu kumbure ngira ngo twozorondera igitigiri nyezi na dufate nk'umwaka urangiye turabe ati umwaka urangiye hahevye abanyeshuri bangana iki. Kuko ministere ya education izo ntonde bizifise yafise iyo statistique. Ariko uko biri kose n'ikintu giteye ubwoba kandi uri umuntu wiyumvira urashobora kugira ubwoba n'umwiheburo ukavuga uti burya Burundi bwa kazoza burya nta kibazo bufise. Ucubona kumengo habaho abayiretre benshi bisubire nk'uko vyahoze. Ariko kandi ibi
nivyo umuyobozi w'ishuri yavuze yuko bitewa rimwe rimwe n'amikoro make ko umaze kumva nk'abantu 11 bahevye ishuri benshi bagiye kurondera ubuzima ni kigaragaza amikoro make canke mato abari mu miryango uko natangwe ndabivuga umwigisha kwigisha arakenye uwo kwigisha ubokamana arakenye umuvyeyi wawe arakenye inshuti zawe zirakenye rero ubwenge bwawe utangura kwiyumvira ibindi bintu koma je peux me sauver ni gute rero nanyi no kwirokora muri bino bibazo il faut quitter ngira kwa kundi bavuga ngo akanyoni katagurutse karayobegwa iyo vyeze abanyeshuri bahita muri guheba ishuri bakomoka noneho no munsi kubera ngira ngo mwihebura ubuzima murazi ko byagiye bivugwa inshuro nyinshi n'ubira cavuga ko ariho abigisha batakaza akazi ku bwinshi atari ukukakwa ahubwo bo bagata kubera murabona kino gihe musanga uburyo bwo kubaho ni bwinshi mugabo waraba ayo winjiza ugasanga ni make cyane ivyo bituma umuntu wari wese yigwana akavuga ati reka nje kuraba aho bigisumika nimba nari mpajije ibi reka ndabe ko vyokunda ikiri kimwe kabisa mu bintu je numva biba bintera ubwoba cyane narigeze gukora ikiganiro ngaha kuri ishene nyene omdishanyuma muvuga ni kimwe nari mvuye mu Rumonge mu modoka njemwo ndahurira n'umukoreya yari mu vlogere babandi bagenda na telefone gutya bagenda bari filima mu turiste yareka aratembera ibihugu byinshi bya Afrika yarageze rero ngaha mu Burundi kandi yavuga ati nundi nshobora kurari Bujumbura ariko buca buca mbandanya ngenda rero yamaje ikintu kimwe ikibazo kimwe kandi umva ko kinagoye kwishura ati twitondoranye turamenyana yaravuga icongereza mbere kiri no kuri accent nziza ku buryo byorohanye no gutahurana amada ati mbwira ikintu kimwe gituma hano iwanyu hakena kimwe gusa ni umwe yamaje bibiri ubundi yakubaje bibiri byinshi wo bivuga mbwa kubaje kimwe utangura kubura buhera ariko ico gihe no kuri ntababeshe nakibuze gusa no munsi novuga ko ari education education kabisa muri make ahantu hari bonne education canke bonne education nta biturire nta kurenganya ibintu byose bikoramwo abafite experience donc ubuzi buravansa bukaduga neza donc umunsi no kivuga gutyo habaho bonne gouvernance habaho ama opportunity habaho ukwatira ingenzi habaho ukwatira abanyamitahe habaho bonne relation jewe no munsi novuga ni ico kintu co bari bonne education uno munsi urabona abantu baje no kwiga na za kaminuza bakazimara iryo jambo nkunzi no munsi kutagemera pe tkuvuga ko peut-être umuntu yarize université tukabigezaho naho tukivuze mu Kirundi ngo kaminuza ukumva ngo yaraminuje muri iki gisata ariko akavayo adashoboye kwibeshaho umugani wa Traore ni bavuga ati burya basokuru bacu twe twibira ko tubasumvya ubwenge n'ubumenyi kuko tuzi kuvuga indimi mva makungu nico coba kigaragaza ko tubasumvya ubumenyi n'ubwenge ati no ati bari bazi kwiyingura ivyo bambara bari bazi kwikorera byose bakeneye atariko no munsi twebwe nta nakime dushoboye none ubwo bumenyi dufise budakemura ibibazo dufise n'ubumenyi iki kandi koko umugani wa Traore ucibaza donc reka rero ducisha amaso muri inkuru ya magazine Jimbere turabe abantu uko bavyiyumvira ico babivuga ko kuko bugi kibazo gishobora kuba kimwe muga abantu bakacinterprete cyangwa bakagisigura ugutandukanye okay ati ahubwo ari wo mbona yavuze ati ahubwo hayevye ibihumbi 11 ahubwo ndabona bazotinda baheba bose umuntu yasiguye igituma yibaza ko boheba bose ati sugoye bishuri ahubwo bagiye kurondera ubuzima tugiye kurondera ubuzima ati ntiyahevye ishuri kuko ukwiga sukuja mwikaye no gukoresha karamu ati ahubwo ivyo bibonda Imana ibihumugisha iyo bigiye kuko isi zovyigisha gusumba uko bokwize kwishuri ati ntibobura kudaheba ati raba mbega mwishuri hicira abanyeshuri bangahe ubumenyi bahabwa ubona bumaziki ati benshi ntibavayo bakaruhira kuja gukora igisiti no kudandaza imikashi kandi bitwa ngo nabahinga
izi ni commentaire ziko ziratangwa n'abantu tabahevye baje kurondera ubuzima nibo bazi ubwenge kurusha ababigumyemwo ati mbere nka bamwe muri abo bagumye biga bazosaba akazi babandi bahevye bagiye kwirondera umutahi si commentaire ko zicana intege gusumba ati we ibaze nuri karakwigisha arahunga wowe ugifise ikaramu utaratahura n'ivyo urimo ni wo haguma izi commentaire ziracana intege kabisa ati hari wigeze kubaza umurundi ati mbega ayi ntambara yatera we niho wari uri atego ati none ntabwo wagize ateka umenye ne kubaza aramubwira ati nimba utagize ubwoba nta mutima wari ufise aciye bandanya ati rero nibi ukugweba ishuri kwa abanyeshuri bashika 11 mu kiringo kimwe c'ishure ati bikaba bitaguteye ubwoba ati nta mutima ufise okay hari ubajije ikibazo ciza cyane quelle est la décision à prendre ego ibi babivuze ubuyobozi bw'ishuri mu ntara bwashikije bino biyaro none bwahisemo nabwo gukemura kino kibazo gute kugira abanyeshuri ntibabananye batishuri iki ni kibazo cyo kuyibaza kandi uyu muntu Imana imuhezagire yitwa Trésor Blessing Ngabire arakoze cyane ikibazo ciza kabisa ya ubundi avuga ati umutunzi w'uno munsi ni uri karahangayikishwa na diplome canke uriko arahangayikishwa na passport kino munacibaza ati mbega umutunzi wa kino donc wa uno munsi ni uri kahangayikishwa na diplome canke ni uri kahangayikishwa na passport bagenzi kino gihe tugeze ahantu hanyerera nigeze kwandika ikibazo kimwe nayinciye kuri PAF haje barondera ama passport mbona isinzi ry'abantu indani mu rupangu n'inyuma hose ni mirongo niyo naca nandika kuri page Facebook ya Agaciro Media ndavuga nti mbega hagati ya passport na diplome ni kintu cy'agaciro nukuri ngira ibice birenga 90% byose byishuye yuko igifisa agaciro ari passport uca wigendera passport urayigura kandi ashobora kuboneka mu mwanya muto diplome yoboneka inyuma y'imyaka 10 n'iyindi naho nyene uravye umwanya baratwaye ni mwinshi diplome ntayigurirwa ngo plus tu étudies plus uba ikijuju ati byo abanyeshuri baravyumvise koko ibihugu byose bitwawe n'abantu bize none iki kibazo uyavuze wumva araho bihuriye kweli nanone baheba buhoro wewe ubona bigisha bagutaye ukaguma mu ijuri bagenzi reka ngira naho noshaka nkageza ngahizi commentaire mbona ari nyinshi mugabe ikibazo kimwe cyo kwibaza nuko indongozi zidakwiye kubiraba nk'ibisanzwe ibisi bisanzwe na gato uburundi bwejo kujya bakunda kugira ugwaruka ngo mu Burundi bwejo ubwo Burundi bwejo bushobora kuba bufise ikibazo gusumba ibibazo biri no munsi iyo ariko arazi ibibazo ntibice bitabagwa aho nyene ejo kizoba shabaye ikibazo gusumba umunyepolitike ngize kugirisha ikiganiro Francis Royero ni n'umunyepolitike avuga ko azonahatanira imyanya y'umukuru w'igihugu 2027 we yavuga ati kuvyo mbonesha amaso ati 2030 turashobora kuzoba dufise ikibazo kinini gisumba ico dufise uyu munsi en fait we yaraba yuko ibibazo abonesha amaso ntibiriko biragwanirwa ngo bitoregwe inyishu en fait nta bariko baragwanira gutora inyishu z'ibibazo biba biri grave ati byo rero bizotuma bientôt hazo bari kibazo gisumbirije ariko reka twizere yuko ibi kutabaye kubishira habona gusa bene ko abo vyega bazoraba ndavuga nk'ubushikanganje bw'indero bufadikanije kandi n'intwaro bazofadikanya bagasubiza ibintu ku murongo sino ejo usanga uburundi busigayemwo abantu sometimes babuze uko bagira abandi barigire mu mahanga nuko ndabibutse rero kuyabonesha kuri no chaîne Omdishanyimo ariko kandi babwire ko tuzora tubana day by day
umunsi kuyundi tuzoba turi kumwe ngaha dusangizanya ivyiyumviro. Uno munsi reka mvuga ni nimba uno munsi utari kwishure ukabona urakenye ukikujwe n'abakenye kumwe navuga ati aho ubaye inshuti zawe zirakenye, abakwigisha barakenye, abakwigisha muyobokamana n'ubundi naho uhuriraho n'abakene so nturi igiti gishinze uvuga ngo kirafise imizi itoranduka, il faut quitter va ugende ahantu uzoronka aba role model, abantu wikikuza, abantu bivyitegererezo ushobora kwigirako ukarahura ko ubumenyi. Sometimes sinzi ko murabona nk'ubu nawe wiravye ubumenyi ufise n'ubwenge wumva ufise, eske birakuhuriranye nuko kuntu bayeho umva bingana nimba bitangana, ifo kuva ngaho ugende kurondera aho ubaho ukuvyumva, kandi ni ikibazo cy'umwanya gusa birakunda. Naho mutaha rero tuzohurire mu yindi video. Bye bye.